Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaine ya Nyimurudeni ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura mutohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho mwerereye. Iri ni itekana munezero ntangere byusubira kuba namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaine yanyu ari nayo yacu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Mu makuru yacu rero yo kuri isaha araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kurabira hamwe muri bimwe mu byaranze umuvyeyi Maji cyangwa se ubuzima bw'umuvyeyi Maji. Turaza kubirabira hamwe cyangwa se uwuzwi nka Margarita Barankitse. Turaza kurabira hamwe bijanye n'amazima bwiwe bwamuranze mu kahise, turaza kubibashikiriza. Naho Edouard Ndikumana asanzwe ariwe aramuswa umutumba wa Kamesa wo muri zone ya Musaga, mwijambo ryiwe yashikirije kuri uno wa gatatu Gitugutu uyu mwaka, yamenyesheje ko ngo yongera aranagabisha bamwe mu basanzwe bibaza ngo bakongera kandi ngo bakitwaza amafaranga iyo baba bagiye kwitura abatware ko ngo azoba abona azoca ngabona ko uzoba ayazanye azoba aje mu manyanga, ngo ni muri ico gihe akaba yamenyesheje ko ngo atazokwigera amwumviriza cyangwa se amworohereza. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idodinido, turaza navyo kubibashikiriza uko byifashe. Naho province Butanyerera zone Nzewe ku mitumba ya Rukana ndetse na Kavuvuma mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa ngo ndetse no guteza imbere ibikorwa by'iterambere rusangi mu santero komine Muhanga, asorikiwe n'intumwa yiwe niyo nyishu Leivin arongoye igisata c'intwaro n'iterambere rusangi ibizwi nka c'intwaro n'iterambere rusangi ibizwi nka département de l'administration du territoire et du développement communautaire, ari kumwe na Sindayigaya Leverien, umuhanuzi wa Buramata wa Musanteri ajejwe kumenyekanisha ibikorwa vya komine. Bakaba bifatikanyije n'abenegihugu bo mu bikorwa byo guca imikobeko ku mitumba ya Rukanu ndetse na Kavuvuma. Ayo makuru turagaruka ko mukanya ku buryo bw'idonido, ntimuze kujya kurimonesha kuri yanyu mukunda cyane Nyimurudeni ya Isange TV. Ku buryo bw'idonido rero reka amakuru yacu tuyahere ku bijanye n'ubuzima bwa Margarita Barankitse. Perezida Nkurunziza yigeze kwihweza ivyaranze ubuzima bwa Maji, aca amwita mama nationale, umuvyeyi w'igihugu, anamuha pasiporo y'abanyacubahiro ibizwi nka pasiporo diplomatique. Ntiyihenze, Margarita Barankitse ntasanzwe. Dore rero bumwe mu buzima bwa Margarita Barankitse. Ubuzima bwiwe bumeze nk'intambara. Ubundi yavutse yitwa Habonimana Margarite, yabuze se mu mwaka wa 1962 afise imyaka 5. Sekuru aca asaba ko abo buzukuru ngo bahindurirwa amazina bakitwa iry'umuvyeyi wabo Barankitse. Ni gutyo rero Habonimana yahindutse Barankitse, izina rivuga byinshi. Muri 1983 Margarite Barankitse yari umwigisha w'igifaransa mu ishure ryisumbuye mu Ruyigi. Ni naho kandi yiyamiriza akarenganyo yabona gakorerwa abanyeshuri b'abahutu bahejeje igice ca mbere c'amashuri yisumbuye kuri iryo shure. Aca arahagarirwa muri ako kazi. Yaraburanije leta maze arayitsinda muri 1986. Yamye kandi ari umuntu arera abana b'ipfubyi, bamwe akanababandikisha nk'abana biwe. Abatandukanije amoko, urwimo rwo muri 1993 rwamusanze asanganywe abana 7 areze, abahutu 4 ndetse n'abatutsi 3. Urwimo rwo muri 1993 rwamutwaye benshi mu muryango wiwe. Perezida Ndadaye amaze kugandagurwa, abatutsi barishwe ku bwinshi batemagujwe ibipanga
makomine ya Ruyigi. Niho kandi bamwe mu bahungira muri diocese katolike ya Ruyigi. Abahutu nabo nyene barahungiye ku bwinshi, na cane abakozi ba leta, kuko ngo batenya kwicwa n'abatutsi baja kwihora. Maji yari umunyamabanga wa diocese ya Ruyigi. Naho kuri tugenekerezo rya 24 ukwezi kw'icumi muri 1993 hari ku munsi w'Imana cyangwa se dimanche, Maji cyangwa se Marigarita yariko arategura ahabera imisa, niho yabona abateye barondera kwica abakozi ba leta b'abahutu bari bahungiye kuri Eveshe Ruyigi. Agerageza kuja imbere ngo akingire abo bantu, ahubwo nawe arafatwa arabokwa. Abantu bashika 72 bariciwe aho ku cicaro ca diocese. Marigareta ahera ngaho kwakira ipfubyi zose, abahutu n'abatutsi arabarera nk'abana biwe. Amajana ibihumbi by'abana byaraciye mu minwe ya Marigareta. Inaho kandi havuye ishiramwe rikomeye rya Maison Shalom cyangwa se inzu y'amahoro. Marigareta Barankitse ntiyigera atinya kuvuga ukuri, naho koba ngo kwamutwara ubuzima. Amabi yakorewe abahutu arayavuga atararya umunwa, ndetse n'amabi yakorewe abatutsi akayavuga atakurya umunwa. Bose abita abavukanyi biwe nk'umukristo. Muri 1994 yaragiye gusura mu masentare aragiriza abatutsi yabonye bica abahutu, vyatumye yitwa umuhemu icuro nyinshi, yarahatswe ndetse no kwicwa. Muri 2014 Marigareta Barankitse yariyamirije ko Perezida Buyoya yohabwa gutwara francophonie, yamwagiriza ko yahonyoye agateka kazina muntu akiri mu mukuru w'igihugu, naho Nkurunziza yari yaramuhaye agashimwe nticamubujije ko muri 2015 naho Marigareta Barankitse yiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ntaho Marigareta atageze yerekana ingene intwaro ya Perezida Nkurunziza yariko irahonyanga agateka kazina muntu. Ivyo vyatumye kandi ashirwa ko umutahe mpuzamakungu, aracirwa gupfungwa ubuzima bwose ndetse no kunyagwa ivyiwe byose. Co kimwe n'abandi 12 bari mu baharanira agateka kazina muntu be n'abanyapolitike 12 nyene. Ishiramwe Maison Shalom ryarafuswe, amatungo yaryo aranyagwa na leta ya CNDD-FDD. Uwareze abana batari bake b'abategetsi ba CNDD-FDD, uwabereye umuvyeyi w'ubamwe mu ba CNDD-FDD bakomeye uno munsi, wo Perezida Nkurunziza yise umuvyeyi w'igihugu, uyu munsi yitwa inkozi y'ikibi ihigwa. Ageze mu buhungiro, Marigareta ntiyicaye n'ubundi cyangwa se ntiyacitse intege, yabandanije gutabara abana mu Burundi mu buhungiro. Maison Shalom yarabandanije gukorera hanze mu Rwanda, yashinze ikigo gikomeye citwa Centre Oasis gifasha urwaruka n'abakenyezi b'impunzi. Umukenyezi akure hehe mbega uyu mukenyezi akura hehe izi nguvu zo kuvuga ukuri ibihe byose ataco atinya? Mbega bigenda gute ngo Maji cyangwa se Marigareta ntacike intege ndetse no mu bihe aba akorewe ibibi bidasanzwe? Ni gute umuntu agirirwa urwanko we akabandanya yigisha urukundo? Naho Edouard Ndikumana asanzwe ari we aramutswa umutumba wa Kamesa wo muri zone ya Musaga, mu ijambo ryiwe yashikirije kuri uno wa gatatu yiteguye uyu mwaka, yaramenyesheje yongera kandi ranagabisha bamwe mu basanzwe bibaza ngo bakongera kandi bakitwaza amafaranga iyo ngo baba bagiye kwitura abatware, ko ngo azoca abona ko uzoba ayazanye azoba aje ari mu manyanga, ngo muri ico gihe akaba yamenyesheje ko atazokwigera amwoherereza cyangwa se amwumviriza. Ivyo akaba ngo yanabimenyesheje kare, kuko ngo asanzwe azi ngo hariho abantu bamaze kumenya ko indongozi iyo ngo yahaye amafaranga ica ikora ivyo yipfuza byose, ariko ngo we nibabe ngo barabimenya hakiri kare, kuko atariko agiye gukorana nabo.
nayo ngo kubijanye n'intwaro uwo mukuru w'umutumba mushasha akaba yaciye amenyesha ko guhera kuri uno wa mbere igenekerezo rya gatandatu gitugutu y'umwaka koko agiye gutangura kwihutira gushiraho ba nyumba kumi kandi ngo yizeye neza ko ngo bo babishoboye azi neza kandi ko ngo bumviriza ibibazo by'abenegihugu bakongera kandi ngo bakabana bakemurira ndetse ngo na kare ngo iyo atamahoro ari mu ducimbiri ngo n'umutumba naho nyene ntiyigera ahaboneka gucegerekeye naho umutekano akaba yasabye abenegihugu ko ngo bokora irondo mu ntumbero yo kugira ngo bashobore guhasha abasuma basanzwe biba mw'ijoro. Akaba kandi yaciye agira ko asaba umukuru wa zone Musaga ngo ko iyo bafasha cane cane mu gukurikirana abasuma baba bashikanwe muri zone kugira ngo bashobore guhanwa bikwiye kuko ngo akenshi iyo umusuma ashikanwe muri zone ucusanga ngo atahamara na kabiri agaca arekurwa aho ngo mbere usanga agaruka kwigamba ndetse no kubaba baramufungishije ngo ico gihe usanga umutekano wa karitsiye uba udasanzwe ushobora nawo guhungabana. Nayo mw'ijambo ry'usanzwe atwara zone ya Musaga ariwe Magnus niyo kindi aho we ari nawe yari yaje gushikiriza uwo mukuru w'umutumba akaba kandi yaribukije iyo ndongozi shansha ko igihugu kiri mu mbona kazoza igihugu cifashe muri 2040 hamwe ndetse n'igihugu giteye imbere muri 2060 maze ngo na quartier itegerezwa kudasigara inyuma muri iyo mbona kazoza. Akaba kandi yaciye yemerera iyo ndongozi hamwe ndetse n'abo bazofashanya kurongora uwo mutumba ko azokwama ababa hafi mu uvyo ngo bazoba bakeneye byose. Ikindi mwomenya nuko kandi ivyo birori vyari byashoboye guterwa iteka n'abayobozi bagiye batandukanye aho tukaba twavuga uwahoze ari umushinga amateka Lewis Niyongabo aho nawe nyene yahavuye afata akanya araheza aratanga impanuro kuri izo ndongozi nshasha zari ziriko ziragenwa. No province Butanyerera zone nzewe ku mitumba ya Lukanu ndetse na Kavuvuma mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa ndetse no guteza imbere ibikorwa by'iterambere rusange. Musitanteri wa komine Muhanga asarikiwe n'intumwa yiwe niyo nyishu Lewis arongoye igisata c'intwaro n'iterambere rusange département de l'administration du territoire et de la développement communautaire ari kumwe ndetse na Sindayigaya Levelien muhanuzi wa musitanteri yajeje kumenyesha ibikorwa bya komine bifatanije n'abenegihugu mu bikorwa byo guca imikobeko ku mitumba ya Rukanu ndetse na Kavuvuma ifise uburebure bwa kilometero 3.7 nkuko bishikirizwa. Mu majambo y'izo ndongozi zaserukiye umupfasoni Anosiata Nizigimana musitanteri wa komine Muhanga zashimangiye ngo ku kamaro k'ivyo bikorwa mu gukingira isi ndimwa ndetse no mu gukomeza ibikorwa by'uburimyi bahimirije kandi abenegihugu bo muri iyo mitumba kwijukira ibikorwa by'iterambere byose bahimirizwa indongozi zabo kuko ngo ari byo bizotuma haba iterambere rirama. Abitabye ivyo bikorwa bibukijwe gukurikirana neza igiterwa civoka ari ngirakamaro ngo onarirya camaze gushirwa ku rutonde rw'ibiterwa njabuka amazi kiri ngo bizozamura ubutunzi bwabo. Ukirimye ngo azokwiyuhagira akuya kuko ngo kizotanga umwimbu w'amafaranga y'agaciro niko bamenyesheje. Izo ndongozi kandi zasezereye zibutsa ko umuvyeyi w'intara ya Butanyerera ngo yashizeho itegeko rivuga ko ivoka zose zizohora zigurirwa mu bibanza bizwi ngo bizoba kandi byashinzwe muri buri zone kandi ngo zikama zigurwa ku misi ya gatatu ndetse no ku munsi wa Mungu kugira ngo ibintu ngo bigende neza kandi ngo biramire abenegihugu mu kubaronsa amafaranga akwiye ngo ku mwimbu wabo baba bashoye.
Ivyo rero bikaba hari bimwe muri vyo bikorwa nyene vyakozwe kuri iryo genekerezo n'izo ndongozi zitandukanye. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Inkuru Deni Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romakengurukire kandi bashimira kuba mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twako tubashikiriza aya makuru y'aka kanya. Reka tuyasozere ngaha tuza gusubira amakuru araza kuba agezweko kwinumurisha kuri yanyu mukunda cyane Inkuru Dende ya Isange TV.